turagushimiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise. Turagushimiye cyane rwose kuri uyu mwuka w'abazima dufise, iki gitondo ciza waduhaye nyagora ku ngoma ubihere bw'icubahiro. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe niryubaho mu buzima bwacu, izina ryawe nigeranda rwose, tugire beranda mukama. Ubwami bwawe nibuze butwika ubundi bwami bw'isi bwamaze kwizizira ubuzima bwacu, bikawutubuza amahoro twagenewe. Ibyo ushaka nibize bikore ku buzima bwacu, aba ari byo biranguka muri twebwe. Nk'umusabyi w'umukama Veronica, kama Yesu wishushanya mu mitima yacu, icyo ushima abaco dushima, icyo ushaka abaco dushaka. Mukama ntuduteranye n'inzara, duhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi. Mukama ntuduteranye n'ibyaha n'ibyago, turekure ibicumuro byacu. Amaraso ya Yesu Kristo natweze ku byaha byacu byose n'ibicumuro byacu byose. Amaraso ya Yesu Kristo nadutandukanye n'igisokuru kibi kiguma kiduhama kikadutandukanya n'ukuri kw'amasezerano y'Imana. Amaraso ya Kristo natugire aberade, abasa n'inyange, abambaye umwambaro wijejwe muri ayo maraso adasanzwe, abagiriwe impuhwe, abagiriwe imbabazi, abahawe gusenga bakemerwa. Muri iyi saha tuje ngo duhindurirwe amazina. Hezagira, nezereza, tabara, girira neza abakristo bose bahisemo kuzokwama bazirikana iri samu ryo guhindurirwa izina. Aho bari ku mpande zine z'isi bahumugisha. Natwe ubwacu turi kuzirikana ukuri kw'ijambo ryawe muri uwo mwanya, duhumugisha no mu bwiza. Isigaye duhindurira izina ko bigenza niwe ukuzi, ariko tuje gusoma ijambo ryawe ngo duhembuke. Cyo ndagusabye mukama, ataramura imyuka mibi yose yaduteza ibiterasoni, ikaduteza ibyiyumviro bitari byo, ikatwangira ko twishura tubwenge bw'Imana bukaza muri twebwe kandi bugakora muri twebwe. Taramura imyuka mibi yose yatuma tuvuga abandi kuvuga ubwiza bw'Imana. Taramura imyuka mibi yose iyo dusinziriza, iyo duteze intege nke, bikako dusoma ijambo ryawe udasonga, bikanga nuko turi sobanukirwa. Taramura imyuka mibi yose iyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana muri uyu mwanya. Bisigaye duhabwa umugisha ubwoko bw'Imana, dutabagwe kandi duhindurirwe amazina mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabahaye ikaze muri umwanya mwiza wo gusenga ngo duhindurirwe izina, tugasenga dushingiye mu gusoma ijambo ry'Imana dukuzako. Bakundwa b'umukama, ubu turabana b'Imana. Ubu bikekereza abimbaze. Ngo haye uburenganzira n'ubu bikekereza uceni box ubimbaze. Yemwe ubikekereza
ni uje ku telefone kuri WhatsApp ndakwitaba ni abantu wa mbere nditaba telefone ndakwitaba. Ubu turabana b'Imana naho uko tuzosa kutarajo uko uja gusa mwisayi kurikirana ukoze gusa wiyumvira neza ko hari abantu ku munsi w'ijana 60 na 70 mwariko uyu munsi w'ijana 99 baje batanguye kwibagirana kuko ibyo arabakora barabati ntakundi ni murabukundi kuntu tugengenga agiye twibaza ngo nibibagiranwa mugabo ugiye kuraba ukwibukwa k'umuntu karama amajambo agiye avugwa n'abanyabwenge cyane ngaho ndashingira ku jambo ryavuzwe na Mandela tanga ni ry'agaciro kubona uri muzima. Turi mu gitabo cy'itangura mu kigabane cya 36 niho duhera no munsi. Ubuzima bwo kwa Yakobo murabuze Yakobo Mungu wa Isaka umwuzukuru wa Ibrahimu. Mwarabwize nawe ko mwabwize ko commentaire gose barashaka ubuzima bwo kwa Yakobo tumaze kugira amazaburi bugera mu zindi nyandiko nzogaragara gose kuko niwe bwuzuye niwe Imana igaragarizamwo ibyo yashaka ku mwana w'umuntu. Kwa Ibrahimu nawe nguryamana na Hagayi yaraniriwe nguko Adamu yananiriwe muri Edeni. Ariko Ibrahimu kunanirwa ko byari bitahuritse rumwe yari yavukiye mu gipfumupfumu mu gikonikoni bitandukanye na Adamu kwiri. Kubera ki nawe yahenzwe n'umugore. Umugore nawe yahenzwe na Karandembe. Buriya turaje gato kuri Edomu kuko bwe Edomu Bibiliya ni muvuga ko cyane. Ugarije na Yakobo kandi mubuke ko ari umukristo yabajije ngo mbese ko Imana yavuze mu Isaka yaja kubaza Imana umugore we munda yiwe ariko akina y'abana babiri Isaka akabaza Imana ngo Imana ikamubwira ngo munda y'umugore we hari ibihugu bibiri ngo igihugu kimwe twaracumbise ni Israel ni Yakobo y'indurutsi n'Abayisraeli ngo Edomu nawe nabwiye ko abanyamahanga sibyo muve mu gihugu cy'ubunyamahanga muze mu gihugu cy'isezerano. Iyo tubwira umunyabyango hinduka imborego ngo hinduka indaya ngo hinduka umupfumu ngo hinduka umurozi ngo hinduka turatiko turamubwira ngo va mu gihugu cy'abanyamahanga uze mu gihugu cy'isezerano va mu Edomu uze mu Israel sibyo bana mu Esawu hama ngo uze mu Yakobo no ibyo nakavumo ku kandi kavumo biravuga ngo urubyaro rwa Esawu ari Edomu uko ko Esawu yarongoye Yudita Moetikazi yarongoye ubundi twese tuzabasanga tuva kuri Edomu gusa amaraso ya Kristo ni yatuzana mu Israel ugiye kwira byarongoyemo reka turaje tuganire kuko buriya akabuto ka Kayini wibuke mu ntango nazo tutoba turabihagatse ko cyane akabuto ka Kayini kari mwishari kica kabuto k'intungane inde Abeli murazi yuko umwanditsi wa Ibrahim aravuga ngo amaraso y'Abeli acahamagara mugabo arashikishwa na Yesu Kristo ukagiye amagara ngo nzohore ko yari ariko nari intungane ibyo biti. Rero murabona ko Imana hacigiye kinini ngo Adamu yongeye kumenya Eva Imana ibashumbusha Seti mu kibanza cya Abeli muri Seti kubyukura abantu bavuye baboneka ni babiri sindiko ndavuga urubyaro baje ko generation baje ko uwa mbere ni Enoki Imana yavuye itwara mu ijuru ndahwereye uwa kabiri ni Nowa uwa gatatu Ibrahimu kubwukwemera kwiwe mugana guhuzagirika kwe nibyo biriko biratuba ko uyu munsi. Rero urubyaro rwa Esawu rwa Edomu mwari mukwiye kugombereza gose ko izina Edomu rirasigura iki nakano Edeni mwumva nakano Dame mwumva ndaje tuzobibona imbere gato y'umuzo bitabona ngo urubyaro rwa Esawu ari Edomu. Esawu yabiriye abagore mu bakobwa b'Ikanahani abo nabo ni Hada umukobwa w'Umuheti na Eloni Oholibama umukobwa wa Ana umukobwa w'Umuhivi Sibehoni na Bisimati umukobwa wa Ismaeli akaba mushiki wa Nebayoti sibyo. Hada yabyariye Esawu Elifazi muramwibuka murumva ko Ismaeli murazi ko ari Ismaeli ni hari ryo kuri Izahaki none umwana wa Izahaki agiye kurongora mu wa Ismaeli ubundi ni ikizira Wada yabyariye Esawu Elifazi Basimati nawe amubyarira Rehuweli Oholibama
Oholibama yabyaye Shusherumu na Korahi. Abo ni bo bahungu Esawu yabyariye mu gihugu cya Kanahani. Esawu ahitana abagore biwe, abahungu biwe, abakobwa biwe, abantu bose bo mu rugo iwe, ubusho bwiwe, ibitwazi byiwe byose hamwe n'amatungo yose yari yaronkeye mu gihugu cya Kanahani, agenda mu kindi gihugu aja kure ya murumuna we Yakobo. Ngoro bice biturutse reretse ndaje tuganire. Mwaka amatungo yabo yari yabaye menshi ku buryo batari bagishobora kubangikana. Igihugu bari bigeruriyemo nticyashobora kubakwira bombi kubera ubusho bwabo. Esawu rero agerera ku musozi Sehiri, Esawu nawe Edomu. Esawu rero agerera ku musozi Sehiri, Esawu niwe Edomu. Voilà, Esawu niwe Edomu. Nukuvuga iki rero ngoma nabaganire gatoya. Ubundi Imana mwibuke Yakobo ko Esawu ari we yarisamuraga, niwe abwiriza kuguma mu karere. Ngabo Esawu kubera kurekera kwiwe, kutisobanukirwa kwiwe, Esawu kintu cyamubaye ko ni iki? Esawu kintu cyamubaye ko Esawu kintu cyamubaye ko yasabye ibyo kurya Yakobo, nawe ugati mu mugisha wo kuba umwana w'imfura muhereza. Ni nk'uko buriya Esawu kujya gusaba ibyo kurya ni nko gusambana ngo baguhe isaha, baguhe telefone, baguhe iki, utakaje umugisha wo kubasamurabo. Ko ntibazobahende ari active mu gihe umuntu asambanye n'uwundi, igo ingene yova. Nimumara kubisobanukirwa muzokongera mu byara abana bakure bogere bashingirwe bakira amasogi. Nga mutarabisobanukirwa muri Babylon, ubugisi tugeze mu no musi ni Babylon. Ni Babylon. Esawu rero agurije umuraga we wa murazi ko mu nyuma nyina yange yakabwira Yakobo ati numvise so Isaka agomba guha umurage Esawu. Yambwiye ngo aje kumubagina ngo ino nawe ugenda uzane ikimasa agenda kwereka ndabigukorere. Avuga ati mama aranyumva, Esawu afise ubwo ati notora impuzu uzishire kwa amaraso kugira ngo umve kuri umuhigi zinuke nkawe, hama ushire kwiciwe kubwoya bw'imene, hanyuma iki niki uwo mugisha ugabana. Arabikora, aromoka, arananirwa, simbigarutse ibyamugeze ko bana 13 yabyariyeyo, agera ku rwego abyara umwana yitwa ngo ni Gahinda, uwo ni Benoni, yatandukanye na Leya. Mugana baravuga ati ni umwana w'ukuryo, umwana w'igikundiro gusumba abandi. Edomu murabona ko yavuga aza gutegera Esawu. Nukuvuga Imana yarakamvuye amaranga mutima yiwe, imukuramo ubukazi bwiwe, imukuramo buri kintu kimwe cyose, ishirike kurira kuri Yakobo. Y'Imana ije kugutabara, izana ububasha bwayo, izana igikundiro cyayo kuri wewe, igashira urumva basi. Isaka yaravuze ngo n'Imana mutera ko gushikaho umwasi wawe anezerwa nuko unezerwa, akanezerwa nuko wagukiwe, akanezerwa nuko ugizera, kandi akirengagiza ububasha gufise ko kubyukuri. Edomu yarafise ububasha kuri ine, Edomu yarafise ububasha kuri Yakobo. Kubera iki? Yarasanzwe yamenyere kugwana, kandi Yakobo arafise ukuntu yakunda ukuri, yari kuzirikana ko yigeze kumwiba nka kujya yagombye kumuha ibyiwe byose n'abagore we n'abana biwe n'atabyakiriye. Nuvuga rero cyo ndiko ndavuga ni giki, mwumva ko Edomu atarinze kuburana na Yakobo, aribwirije wenyene avuga ati twagiwe. Ntiyigaze avuga ati bugara ni wari waragiye kwangara imyaka 20 n'ingaye yose, genda wabari ugenda je undekera umusozi nawe uje kurabiyuba. No, ngo kuko Imana ikora, twayimye igihe cyo kudukorera. Imana iyo ufise umuntu akuzengereje, iyo ufise umuntu aguteye ubwoba, iyo ufise umuntu akunanije, Imana ikintu gukorera ni igiki? Imana iraza ikamwiweza, yamara kumwiweza ikavuga ati mbana nkubwira umuntu ugiye kumugukorera, mbara nkubwira uyu muntu agiye kubanga. Uko bigenza niyikoze nambaraga Yakobo yarafise tuko ari we kwicara aho hantu, mugabo niwe yayicaye, kandi Yakobo nari kubutakaza umurage we wose, mugabo akaba amahoro. Yakobo bigaragara ko
ataco byari kumutwara. Yarafise wa mutima wa sekuru Burahimu kanatsinda n'umwuzukuru. Kuvuga iki rero? Mwumva ko intambara zose mu Rwanda, imburane zose mu burana, mudakwiye gushingira ku mbaraga zanyu, mukwiye gushingira ku gutunganira Imana uri korera abayakobo uguhuzagirika yahuye nako. Ngo nguru urubyaro rwa Esawu, se w'abanyedomu baba ku musozi Sehiri, ngaya amazina y'abahungu ba Esawu: Elifazi umuhungu wa Hada umugore wa Esawu, na Rahuweli umuhungu wa Bisimati umugore wa Esawu. Abahungu ba Elifazi ni Tamani, Omari, Tefari, Gahetamu na Kenazi. Timuna nawe yari umuhabara wa Elifazi umuhungu wa Esawu, araheza abyarira Elifazi umuhungu yitwa Hamaleki. Mubyumve gatoyi, uwo Hamaleki naho na Elifazi na miza nahagaze, uwo Hamaleki sishobora ko ni mushobora kubwirana. Mwumve ko Hamaleki, murabyumva? Umviriza Gahetamu na Kenazi kirizogaruka. Ngo Timuna nawe yari umuhabara wa Elifazi n'umuhungu wande. Abahungu ba Elifazi ni nguruvyaro rwa Esawu, sibyo? Ku musozi Sehiri, ngaya amazina y'abahungu ba Esawu. Imfura ya Esawu ni Elifazi. Iyi mfura ya Esawu Elifazi yabyaye Temani, Omari, Tefori, Gahetamu na Kenazi. Timuna nawe yari umuhabara wa Elifazi. Murumva? Ni kuvuga iki? Imfura ya Esawu yagize umuhabara. Mwibuke ikintu Esawu yavuze. Mumvirize umupfimi icarico. Esawu yaravuze ngo ndumvise mubwira Yakobo ngo ntazorongore mu banyamahanga, ngo nagende, ngo nanje rero ngo nzobababaza. Ico yakoze ni igiki? Aravuga ati nzorongora mudashaka ko ndongora. Akizana abagore ngo se Isake na nyina Rebeka bagira intuntu mu mutima cyane, kuko arongoye mu banyamahanga, mu Bayismayeli, mu bo cyazira yuko bashingirana. None nguyu muhungu wiwe nawe Elifazi icyakoze ni igiki? Ararongoye arabyara abangu n'abakobwa, mugabo aciye agira umuhabara. Wa muhabara umwana byawe kuri we ni Hamaleki. Hamaleki muzomwumva tugeze mu gitabo cy'ihunguka ahantu muhagumye, kuko mutahagumije abakobwa ni muzomenya igituma mukwiye kwisobanukirwa, abangu ni muzomenya mukwiye kumenya igituma mwisobanukirwa. Ya ntambara ya Morodekayi inyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi ikomoka kuri aba Hamaleki. Ibakomoka ko kubereka ndaje tukiganire gatoya. Ngo aba ni babahungu ba Hada umugore wa Esawu. Okay? Mwibuke mu gitabo cy'itanguriro, Hada yari mukande. Yari muka Lameki. Vora mu kigabane cya kane cy'igitabo cy'itanguriro, Hada yari muka Lameki. Mwarabyuka rakomindura ngo Hada ngo mwabagore banje. Ngo banga babenere awu Hamaleki mu mwumve. Nuvuga n'umwuzukuru wa Esawu ari we Edomu, kandi akomoka ku mwana yabyawe kuri inde? Yabyawe akomoka ku muhabara. Urumva umuvumo ngene upfunze upfugose, ni kuvuga akomoka ku muhabara. Uwo muhabara si umwana wo kwa Edomu gusa bisanzwe, na ni no muhabara kandi ari mwo muvumo kuko ku Ismayeli. Vuga ko atanakamwe iyo tuvuga ngo daboro wewe nyene no mukurongora afise umupfumo, mugo bamuvyariye no mu muhabara. Ngo abandi babahungu ba Hada umugore wa Esawu, ngaba bene Reuweli, ni Nahati, Zerahi, Shama na Mizwa, Basimati umugore wa Esawu. Ngaba bahungu ba Oholibamu umukobwa wa Ana umukobwa wa Tsibehoni umugore wa Esawu, yabyariye Esawu Yehushi, Yahelamu na Korahi tuzorigaruka ko mumva ingene bongeye bakagarukana, sibyo kuko amazina bugiye akurikirana igisokoro. Ngo ngaba abatware b'abahungu ba Esawu bene Elifazi imfura ya Esawu n'umutware Temani, umutware Omari, umutware Tsefo, umutware Kenazi. Batware ba Elifazi mu ntara ya Edomu bakaba ari abahungu ba Hada. Ngaba bene Reuweli umuhungu wa Esawu umutware Nahati, umutware Zerahi, umutware Shama, umutware Miza.
abo nibo batware ba Reueli muntu wa Edomu, nibo bahungu ba Simati umugore wa Esawu. Ngaba bahungu ba Oholibama umugore wa Esawu, umutware Yehushi, umutware Yalamu, umutware Korahi, nibo batware ba Oholibama umukobwa wa Ana umugore wa Esawu. Hamwongera ko umutware gusundi bagaruka kuba babana. Ngo abo rero nibabe neza ibi rero mwibaza ngo n'ubusabusa gusa kubyandika ibi muzogaruka mu bibone mu mazaburi, muzogaruka mu bibone mu banozi, muzogaruka mu bibone muki, muzogaruka mu bibone mu gitabo cy'amategeko. Samazina yose mugari hamwawe yinkora mutima bafise icyo agomba kwigisha. Ngo nganga babahungu rero ba Oholibama, abo rero nibabe neza n'abatware babo. Esawu ni we Edomu, ngaba bene Sehiri umuhori baba muri ico gihugu ni Lotani, Shobali, Tibehoni, Hana, Dishoni, Esteri na Dishani, nibo batware b'abahori bene Sehiri mu ntara ya Edomu. Bene Lotani ni Hori na Hemani mushiki wa Lotani nawe ni Timoni. Ngaba bene Shabani, Heruvani, Matini, Ebali, Tsefo, Onamu. Ngaba bene Siponi, aya ni Hana. Hana niwe yubuye amashuha mu bugaragwa aragiye indogobwe zatse wiwe Sibehoni. Muribuka Ana muri kumubyeyi Ana, mumve ku izina rishobora kuba muntu ngo Ana niwe yubuye amashuha mu bugaragwa aragiye indogobwe zatse wiwe Sibehoni, mukobwa wa musuccesseur. Ngaba bene Hana ni Ditsohoni na Obama umukobwa wa Hana. Ngaba bene Dishani, Hermani, Eshibani, Yeterani na Kerani. Ngaba bene Esteri, Bihirani, Zahavani, Hakani. Ngaba bene Dishani, Mutsi na Harani. Ngaba batware b'abahori, umutware Latani. Ibi ndabisimbye. Ngaba batware intara ya Edomu imbere yuko hima umwami wa bene Isirayeli. Behari mwene Behori yari umwami wa Edomu. Belahi mwene Behori yari umwami wa Edomu. Igisagara ciwe citwa Dinaba. Behari arapfa, Yobabu mwene Zerahi w'Ibetsera abariwe aba umwami mu kibanza ciwe. Yobabu arapfa, Hushamu wo mu gihugu cy'Abatemani abariwe aba umwami mu kibanza ciwe. Hushamu arapfa, Hadadi mwene Bedadi abariwe aba umwami mu kibanza ciwe. Niwe yatsinze Mediyane mu mataba ya Mowabu. Gisagara ciwe citwa Haviti. Hadadi arapfa, Samura w'Imasareka abariwe aba umwami mu kibanza ciwe. Samura arapfa, Sawuli w'Irehoboti iri ku ruzi abariwe aba umwami mu kibanza ciwe. Sawuli arapfa, Bahari Hanani. Mwumvise wa Sawuli Imana yatoragiye kugira indogobwe, burya gusanga ari igisokoro, ari nimero muzobibona. Icyo gituma ari nimero kuye gufata ukavuga utubumaka no kugabirwa kuri jewe. Bahari Hamani mwene Hakibori arapfa, Hadari abariwe abo mwami mu kibanza ciwe. Igisagara ciwe citwa Pahu, umugore we yitwa Mehetabeli, umukobwa wa Mateledi, umukobwa wa Mezahabu. Ngaya amazina y'abatware bakomotse kuri Esawu hakurikijwe imiryango yabo, intara zabo n'amazina yabo. Umutware Timuna, umutware Harupfa, umutware Yeheti, umutware Oholibama, umutware Era, umutware Pinoni, umutware Era Alo, umutware Kenazi, umutware Temani, umutware Betsari, umutware Magidiyeli n'umutware Hiramu. Abo nibo batware ba Edomu hakurikijwe intara zabo mu gihugu barikebeye. Esawu ni wese w'Abanyedamu. Esawu ni wese w'Abanyedomu. Yakobo yaba mu gihugu se yari yaragiye arabamwo, aricyo gihugu cy'i Kanahani. Murabyumva? Mugwanire ko babasamuragwa. Ibya Esawu biherera ngaho.
turagire bibiri igihe tangure kuryoha. Ndavuze ngo bibiri igihe tangure kuryoha. Edomu nukuvuga iki niki uwo mukurako. Kuko turaje kubana ba Yakobo. Turagire mu gihe cyuko uzura bwa ryajambo Imana yavuga mu gitabo cy'Itanguriro 12 kuri Burahimu. Ariko mu mundi na gato imvuga kuri Edomu ejo bari hototangura iki kigabane nukuvuga ni igice cya gatatu cy'igitabo cy'Itanguriro mu bice bikuru twoma dutangura ku ndoto za Ezero. Bene rero Yakobo baratanguye. Tugiye cyangwa ku ndoto za Ezero. Ariko niki Edomu, niki Esau, niki Yakobo, nibiki wobigirako mu buzima bwawe. Wige ko umugisha uravukana. Kandi umugisha wawe ntumatanye n'ubugombe bwa mama wawe, ntumatanye n'ubugombe bwa papa wawe. Umugisha wawe ntumatanye n'ugushaka ko umugabo cye ko umugore wawe, no. Umugisha wawe ukomoka mu kwisobanukirwa. Umugisha wawe ukomoka mu kumenya itegeko rya rudasumbwa. Umugisha wawe ukomoka mu kubaha. Kuko Edomu iruhande y'ikosa yakoze ryo kugurisha umurage w'imfura, yarange yaranatura ijambo. Iyo babaye ukatura ijambo rishobora kuguhuza no muvumo utaziyambura. Bibiliya yagaze kugwegera avuga ngo ninde azonzanira Edomu ku musozi w'uguhimbara kwako. Dawudi ariko aravuga Edomu, yavuze ngo Edomu ngo imeze nk'umubehe ngo sukamwe amazi mpejeje kogerezamo inkweto zanje. Baramu ariko aravuga mu gitabo cy'Ugwaro akavuga Edomu biteye ubwoba. Ntibavuga ngo ubu n'umwuzukuru wa Burahimu. Kubera iki? Yagiye afata ibintu byose minenengwa, nyehera, nyingirira ibi. Ntugafata ikintu minenengwa. Ejo n'ubona uri gukubitana n'umugabo wawe, hakuvuga ati babimenye, babyumve, ndakwereka, ndakuzengeretse, ahubwo banza wige. Ni kubera iki? Umugabo akeneye kurongora, akeneye umugore, akeneye kubona mu rugo amahoro, nanje nkeneye ko n'umugabo ni kubera ikintu byase ko duhuza, kubera ibyase ko twubaka. Uraba ko ari ikintu kiva ku mbarutso yawe, uraba nuko ari ikintu cyashinzwe. Uko mbabwije ukuri, ari ikintu cyashinzwe, hari ikintu cyagenywe, hari ikintu cyagenywe udashobora kwiyambura. Ntabwo ari abantu bose ari ngombwa ngo ushyira mu buzima cyane nk'ibintu by'abagabo n'abagore byo kwerekana ko ndikitse. Ntabwo ari abantu bose, ntabwo ari amaraso yose ahura ngo anywane. Ntibazobahende. Hari harabishitana, hari biropusanya, habariho rero n'ibyaterana. Bwarabwe nimwe bwize no mu ishuri. Muri ico gihe rero waruvunitse uruhusagirika. Bizokugwaho niki? Bizokugwaho nuko wumvise itegeko ry'umukama kandi ugaca bugufi. Nk'uwakaronka Esau yumvise itegeko ry'umukama, Imana iramujanjangira muhondagura. Esau avura araca bugufi, agira urukundo Yakobo, atahura ko byari ngombwa ko azogirane, azotungaruka banje kurasa, azotungaruka banje kurondera gusumba Yakobo. Ega Yakobo yaradekeshejwe. Nimukangwe no kubwira Imana uti ngira umunyesaya binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Yakobo yaradekeshejwe. Ega no kwa Labani naho yarushe. Ujya muzorabe iyo abatwara nko dukora tugahembwa imishara mugabo akaduha. Babanje kuraba ko twivuza, ko turya, ko twambara, ko tugirana. Wokora akazi ko kukwezi Yakobo uri kuraja go. Yegomeye urudano zo kwemera nibyo. Bazi ko kwezi nako biba biryoshye. Mugabo ari n'ubunebwe bugiye Yakobo. Nagira amabwire ko Imana yamutekesheje birenze. No kwa Labani igihe aje gutunga Yakobo ni yarushe, zari ndoti Imana yamuharashishura gakoni atambika kona. Yarujwe n'ugendo rwo gusubira iwabo gusa. Arushwa n'urupfu rw'umugore we yakunda cyane. Arushwa no kutegwa igitsure na Labani yakoreye. Basi kerabwe biratsinzwe birasanzwe ubwanje niki. Mbwa Edomu hari ngombwa ngo akore azoromwe. Banzura buti mbese ico nagenewe. Nk'uje maze gusobanukirwa ko kugira ashobore kubaho nezerewe nuko umubiri wanje ndawukoresha uburetwa. Iyo umubiri wanje nawushize mu bwishimo cyane, nkaryama, ngaruka, ngakina n'abana, ngatera inkuru, nkigira muri telefone ngasamara, birangira mbabaye. Mugabo iyo nakiriye umwanya wanje ngakoresha ku gihe, ndirabiye mu bandi, nisunza abandi, birangira nezerewe. Sishaka gufata ngo nk'umuntu avuze urumva ngo niko yangoje ngo niko yango kiniki. Iyo mbayeho mu buzima bw'abandi bantu ngavuga ngo mbe mu birere by'abandi bantu, birangira mbabaye.
ibyo nkora byose sinereko. Kubera iki? Ari ubutunzi Imana yasize muri jewe bugira agaciro iyo umubiri wanje wabaye concentré mu gukora icyo kintu. Ibyo rero mutarabimenya, ibyo mutarabisobanukirwa, ubuzima bwanyu burahuzagirika. Edomu yavuye nawe agira stability. Arabona ko Yakobo ari we samurago, arabona ko Yakobo ari we nyene ibintu, arabona ko Yakobo ari we nyene gutunga agatunganirizwa. None rero nawe wiyumva gute? Ubona gute? Reka hari abantu ngo zananiye kora mushaka ko bagabo ari bakora bonye, abandi nawe ngo zananiye kora ko mushaka ko iruhande y'ukuri n'umushomeri ntihaboneke n'abakozi babiri umwe ateko wundi agirane. Abandi ngo zananiye kubera ko mutariga kuvuga mutarigera kwiba. Edomu yagaze kugwega arisuganya, we yaravuga ati umusazi ndawuvuye ko nagiye kuri Seyiri. Iyi Seyiri muzoyumva nitumara kugera mu gitabo cya Ruti, ubone cyo kugukura mu bugarago, cyo kugukura mu mivumo, cyo kugukura mu gisokuru kibi. Umusazi Seyiri ubwiriza kuwurondera ukabuwa. Umusazi Seyiri Edomu amaze kugerako, usibye ko mu gisokuru cyo baje gutangira umunyeseri karahunguka. Mugabo Esawu yarongeye ubudahangagwa, yarongeye ubufura, yarongeye ubutabazi. Ubwo butabazi rero buronka ryari? Iyo ufise igisokuru kikwiruka inyuma, bya basokuru cyangwa intege nke zawe cyangwa ibyaha byawe, ni ngombwa umusozi urondera. Kuko umusozi ntushobora kuza ku musozi nushaka ubufise umuvumo wiruka muri wo cyangwa ukorera muri wowe. Hama ngo ujabukire kuri Garizimu utaciye kuri Seyinigeko. Kubera iki ni ugwanirira Imana ikavuga ati hari njabajevye nari nashizemo ubutunzi bwanje, yarajebajevye niwo munyisirayeli yajebajevye we. Muzobona muri ko murabona intambara z'Efidomu. None ko nubundi yijejaye akagomba kubikora uko abyumva, akaranizwa n'ukwihanganira ibyo namutegetse ngwana ndagwitsinze. Niyo mpamvu Musa azamuye amaboko ngo baratsinda intambara y'Efidomu, ngo yayamanura bagatsindwa. Gumamwo muri Kristo niho turukira, muri Yesu niho tubokera. Agumamwo nimba uri muri Yesu neza, agumamwo. Ngaruririmbira umutima wawe uti ko jewe nazutse kumwe na Yesu Kristo, reka ndonera ibyiza by'ijoro. Aho Kristo abyagiye mu buryo bwa data, iburyo bwa data wa Kristo abyagiye. Ndagusaba ureka kwijejera Wexford, wimbe na mu miji umenye utubuzima bwanje nihe no furura nkabaho ndi jewe, nkaronka amazi yo kunywa, nkaronka ibyishimo, nkaronka umugisha, nkaronka umugwiza, nkaronka umuhamagaro nihe. Numara kuhatora uzohiriwe, numara kuhatora uzobukomeye. Esawu yaratoye asigaye ko bati ni wagukirwa. Hari abantu mwagunze abagabo banyu, hari abantu mwagunze abagore banyu, hari abantu mwagunze abafiance banyu, yarakubwiye ko atagukunda urahiga iki? Yarakubwiye ko atagukeneye urashaka iki? Urabyonga akarere ngo ugire iki? Hari abantu mwamenye iryo banga, hari abantu mwamenye iryo banga, hari abantu mwamenye iryo banga, mwararimenye. No, mureke. Kristo harira n'umunyasamariyakazi muzi Yesu Kristo ari cyane mu kigwane cya 4. Hagati sema amazi. Ati yomenye uwo gusarya amazi. Uwo nini? Yakwanze gishoboka cyose ashiramo iturufu ku buryo umunyasamariyakazi yibwirije araduga sigaho nibido. None nawe uracinginga, uracambara usango bakubone, uracagira ikisi y'ibyo siko biri. Emezanya n'Imana. Cyenje cyatumye Imana ivuga ati mbese Esawu ninde? Si Esawu ari karataka ngo nzoshika ku musozi Siyoni gute? Ni Imana iri kirataka ninda nzonzanira Esawu ku musozi Siyoni. None wowe se yisobanukiwe. Niyo mpamvu ko mushinga na Esawu sometimes bishakamara kugira ngo akudidishe umucinya wiwe agukure mwakafyenye kawe. Hari igihe umugisha wanyu muzo uronka ariko mubanze gusobanura ugwafunururo mwebwenye n'ubwanyu.
kandi Imana ikivuga ngo igihe kigasa nikiragira muga muguti no bino naho mbiri mu kameme. We ni wo mugisha wa Esawu. Yari isobaniko avuga ati uwo muvumo warankurikiye na data rawacurahari none ubu ngiye kubikura ko nkuko data yabivuze. Avuga ati Yakobo ntituri bugwane ngo duhanirane ndagiye ko exploiter kandi karere. Muga mwibuke ko se Isaac kugira ngo ave mu Bafilisita duge kuri Shibeyi habaye iki n'Imana yamudugaye n'ijwi ry'Imana. None Esawu nawe ko ari umwasi w'Imana ko ari umunyamahanga abibwiwe nande? Voilà la réalité. Voilà la vie. Mwige guhangana n'ibibahangayikishije. Mwige kubokera kumvira Imana, gukorera Imana no kugendana n'Imana. Imana nishobora kugera kureka nk'umuntu. Iyo umaze kwiyakira mu mibabaro yawe, mu bisuzuguro byawe, Imana ikora igishoboka cyose igahagarara mu bushobozi bwa no mu budangago bwayo ikaguha gororaniwe. None mwibaza ko Abayismayeli mwaza ko abakatare bagarutse kugurisha Yozefu. Bambe kugura Yozefu. Yagurishijwe na bene wabo. Nubona basi babiri biyunze ngo bakugwanye kora nyoko yunze n'umugore wawe ngo bagusuzugure, ukabona nyoko uko yunze n'umuhungu ngo bagusuzugure, ukabona umukwe n'umukobwa cyangwa umukazana n'umuhungu uzokwitekane, ukabona umukoresha n'umukorege barahagaze ngo uzokwitekane. Mwishimana izobamaramaza igaragaza kuri kwawe ndetse niyo uzoba uri mu ntege nkeya. Iyo ni inyigisho mukwiye gukura kuri Edomu. Esawu yari isobanukiwe agera ku rwego abo iki kintu yakoze ni ikintu cy'ubudahangarwa, ikintu yakoze ni ikintu cy'ubutware, ni ikintu cy'ubushobozi. Gikore nawe werekwe, gikore nawe uhimbawe, gikore nawe unezerwe, gikore nawe ukugwa kwigisuzugura mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turagushimiye cyane Mukama kuri umwanya mwiza tumaranye nawe. Duhe kwisobanukirwa kugira ngo no mu mivumo twakuye mu ndazabyeyi batwibarutse ko byabaye kuri Esawu, mu mivumo twakuye mu kutamenya kwacu no mu kudasobanukirwa ukuri k'ubuzima bwacu, uyirandurane n'imizi. Bwoko bwawe tunezerwe, bwoko bwawe dutabarwa, bwoko bwawe dutabaruke ubwako bwawe, dukugwe ku cyambo, dukugwe mu gisuzuguro, dushigwe mu budahangarwa bw'ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo duhindurirwa amazina kandi mu myaka yose turi abana b'Imana. Amen. Amen.